bakunzi b'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ndabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2023. Reka dusangire ijambo riri mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 13 umurongo wa 6 gushika ku murongo w'9. Luka igice ca 13 umurongo wa 6 gushika ku 9. Umutwe w'amajambo aravuga ngo umusukoni w'ingumba. Kandi abacira uyu mugani ati habaye umuntu yari afise umusukoni watewe mu ruzabibu rwiwe, araza awurondera ko isukoni arazibura. Abwira umukozi w'uruzabibu ati raba, none ni imyaka 3 nza kurondera isukoni kuri uyu musukoni sinzibone. Uce ugasarira iki aha hantu? Nawe aramwisha ati enda mugenzi, ureka uyu mwaka nawe ndaworohereze ndawutabirire, hanyuma niwama isukoni bizoba ari vyiza, ariko nutama uzowuca. Uyu mwaka twahawe izina rivuga ko ari umwaka ukoroherezwa. Ndakwifurije koroherezwa n'Uhoraho impande zawe zose, ibikugize vyose Uhoraho korohereze. Ivyakugora, ivyatevye, ivyari vyaragumbashe nk'uyu musukoni bizana umwimbu mwinshi kandi mwiza. Nariko ndasengera ijambo ry'umwaka ntwagwa mu vyiyumviro, mu kwiyumvira ibibaye muri iyi myaka iheze. Ndabingeze umwaka 2020 wabaye umwaka ugoye ku isi kubera ikiza ca Covid. Ndaba ingaruka zabaye 2021, ingaruka zakurikiyeka na 2022 kuko hari ibihugu vyabaneje vyugaye gushikana 2022. Ndabona ingaruka zabaye ku isi yose kubera ivyabaye muri iyo myaka wa 2020 n'uwa 2021 vyashishikaye n'ubu. Ndiko ndasenga hazira ijambo. Uyu yaraje arondera umwimbu arawubura, ati randura ukure, ariko umukozi abaranye n'umurima ati wihanganire uyu mwaka gusa. Mukundwa, Uhoraho akorohereze, wibarire ubarire no muri kumuti n'umwaka ukoroherezwa. Mwaka wa kurahisishiwa, bibe rahisi vyorohe. Imana ishimwe cyane. Kandi l'année de l'apaisement, koroherezwa kwasuraje woroherezwa. Imana ishimwe cyane. The year of appeasement. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza ko muwakiriye mukawatura mukawaturira ku miryango yanyu, ku banyu no ku vyanyu aho muherereye hose ku isi yose. Imana ishimwe. Sinzi ico Imana yakwariye wewe, ico yakwariye cose ikorohereze, ico yakwariye gikunde. Namba yarakwariye ko ari umwaka wa faveur aho usengera, namba ari ico ari wabari wowe ku giti cawe, iyo faveur yoroherezwe kuko uyu yaremerewe koroherezwa kuko yabisavye. Imana ishimwe, yagiriwe imbabazi. Imana ishimwe cyane. Kumbure n'umwaka w'umwimbu kuri wewe, uronke kuko woroherejwe. Kumbure n'umwaka wo kubaka bikagenda neza kuri wewe aho usengera. Uko bimeze kose woroherezwe, uko kubaka bigende neza. Abakozi ntibakugore, ibikoresho ukeneye bironke, namba ari financement ukeneye muri banke kugira ngo uronke inguzanyo y'ukubaka bikugendere neza. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bitatu ngomba mvuge bikuru muri iri jambo. Icambere n'umwaka wo koroherezwa kuko data yavyemeye. Muri Yohana igice ca 15 umurongo wa mbere Yesu aravuga ngo ni jewe muzabibu, data ni nyenewo. Bibiliya yatware ngo hari umusukoni bateye mu ruzabibu, hari ivyatewe muri ruzabibu, nyenewo ni data. Imana ishimwe cyane. Rero yarashobora kwanka bamubare ati ihangano uyu mwaka akavuga ngo yaye, mugabo yaravyemeye.
Imana ishimwe. Mbariho muri kumuti data yavyemeye. Iyo yemeye ntawuhakana, iyo yuguruye ntawugara, kandi iyo yugaye ntawugurura. Ko data yavyemeye, uraza koroherezwa. Imana ishimwe cyane. Ico ni cambere ukimenye ko nyene umuzabibu, nyene umusukoni, nyene isi n'ijuru yavyemeye. Haleluya. Atume n'abandi bose bakorohereza, kuko ni wagaba vyose, ni washira mu mitima yacu gushaka no gukora. Haleluya, haleluya, haleluya. Icya kabiri ndakora muri uyu mwaka wo korohereza nuko bikorwa mu gihe. Uyu yarasavye ngo uyu mwaka gusa, ntibikorwa mu kirere kiraho, mu gihe. Yaravuze ngo uyu mwaka gusa. Mundi adakware ngo n'umwaka 2023. Iki gitigiri gatatu kitwibuka ko Yesu yazutse ku munsi ugira gatatu. Haleluya. Umunsi ugira gatatu Aburahamu yateruye amaso abona hagira ashikanire umwana wiwe, ashikana umwana we Isaka, aho yaronkeye igitangaza. Ndavuze ngo muri iki gitigiri gatatu woroherezwe, uronke igitangaza cyawe. Mukundwa, uronke iki bikorwa mu gihe. Bikorwa mu gihe. Bikorwa mu gihe. Uyu mwaka Imana ntitegekwa n'ibihe, irenze ibihe, yitwa eternel, uhoraho, ariko akorera mu gihe. Imana yabariye Aburahamu ngo abantu bazoja mu gihugu bahindurwa baja, ariko myaka majana ane iheze bazosohoka. Imana ikorera mu gihe. Imana yabariye Yeremiya ngo bazojanwa mu buja, ngo ariko ku mwaka 70 bazokugwayo. Iki nico cyatumye Daniel asenze, ariko arasoma ijambo, abona ubuhanuzi bwa Yeremiya, aravyizera, yibutsa Imana, asaba Imana yisunze ivyanditswe, baca barasohoka, abigihe cyo barasohoka. Muri iki gihe uhabwe koroherezwa. Sinzi imyaka umaze, sinzi igihe umaze. Bibiliya iratubarira ngo abigishwa bariko barasoza barushe mu mutwenzi mu gihe kinaka. Haleluya. Yesu ababona batamijwe n'umuyaga, barushe, araborohereza, agendera hejuru y'amazi, araza arabatabara. Umwami yakubonye ingene ubabaye, agutabare. Mukundwa, akorohereze. Sinzi ibyakugoye mu buzima bwawe, ibyakugoye mu kazi, ibyakugoye mu mashure, ibyakugoye mu rugo, ibyakugoye mu buzima bwawe, mu magara, ibigwara umaranye imyaka. Umugore yaragwaye imyaka 12 yarakize. Ntibatwara ngo yagwaye igihe kirekire, batwarira imyaka yarakize. Hariho umugore yarahetamye imyaka 18, Yesu amusanga mu isinagogi amukorako ngo mugore urabohowe. Ndavuze ngo uyu mwaka wawe nambara wa 10 na kangahe, nambara wa uyu mwaka woroherezwe. Ikigira gatatu tubona ngaha, icambere nyene umurima aravyemeye, ikigira kabiri yasabwe umwaka, ikigira gatatu yaravuze ngo ndaworohereze, ndawutabirire. Ibitabizo n'izindi ngomezi ziva hanze bagashiramo. Ndagomba ngo wizere muri uyu mwaka ukorohereza ko hari ubushobozi, hari ubushobozi butuma woroherezwa. Haleluya. Abigishwa babaza Yesu agira duge mu ijuru ngo bigenda gute, ngo ikintu cagihe atoya si vyanyu kumenya ibihe, ariko muzohabwa ubushobozi mwe muhera ni abazako. Maria arabarigwa ati uzosaminda, nati ko ntararonka umugabo, ko ntararyamana n'umugabo, yarase fiance, muga ko ntararangura amabanga yabubatse ngo nsame. Ati mwe muhera azogutera igitutu. Ubushobozi bw'ishobora vyose buzotuma usama, buzotuma uvyara umwana wisumba vyose. Imana iguha ubushobozi muri iki gihe, wemere kuronka ubushobozi. Uyu mukozi yaravuze, avuga n'ico azokora. Nyene umurima arafise ubushobozi yatanze. Nico gituma hari kwishusho ya mpemu yera, hariho inuma ikwibutse ko hari ubushobozi butuma ikirere kiba ciza, kandi ukaronka itoto tubona ngaha, ikirere gisa neza ca bleu, kandi no hasi hari aka verdure, hari ubwatsi butotahaye. Ubushobozi ukeneye, ubushobozi
ukeneye butume abantu bagukorera nawe ukorera abandi, ubushobozi butume abakugora bakorohereza. Imana ihabwa icubahiro. Mu Itanguriro igice cya 41, Farawo arota imyaka 7 y'inzara, imyaka 7 y'umwimbu mwinshi y'uburumbuke, n'imyaka 7 y'inzara y'ikigoyi. Yabonye ibicapo, Yosefu niwe yamusobanuye ko ari imyaka y'umwimbu n'imyaka y'inzara. Farawo aravuga ngo twokura he umuntu nk'uyu arimo mpwemu w'Imana? Uyu muntu arimo mpwemu uhoraho, arimo mpwemu w'Imana. Yatumye bimbura, batuma borohererwa, ikigoyi barakirengana. Imana ishimwe cyane. Imana iguha ubushobozi, iguha ubwenge butuma upanga ibintu neza, iguha amayide mashasha. Oh haleluya, bitume woroherwa, ibyakugora byorohe, amashuri agende neza, akazi kagende neza, mu rugo bigende neza, mu buzima bigende neza, mu kibano bigende neza, mu muryango bigende neza, mu gihugu bigende neza, aho ufata urugendo uja bigende neza. Ubushobozi, uhabwe ubushobozi. Abigishwa ba Yesu bananiwe kwirukana dayimoni y'intandara mu mwana akubitwa hasi n'intandara, baramaramara, barazagira isoni imbere ya Yesu, bibaza ingene bigenda. Ariko bamaze kuronka ubushobozi, ntibari bacirukana dayimoni gusa, ahubwo barasigaye bazura n'abapfuye, bahagurutsa n'ibimuga. Igitutu cya Petero gikiza abagwayi. Uhabwe ubushobozi, uronke ubushobozi bwamwe muyera muri uyu mwaka wo koroherezwa. Uronke ubutunzi, uronke ubugororotsi, uronke mwe muyera kurongore mu nzira zo kugororoka. Ibi byose ubishobozwe no guhinduka. Izi mbabazi z'Uhoraho zituma uhinduka, wemere ukorewe. Urashobora kwanga nk'umuyera ntakora, ugakomantaza umutima, ariko wemere. Usomye haruguru kuva ku murongo wa 1 ushaka ku wa 5 muri iki gice cya 13 cya Luka twasomye, Yesu aravuga inkuru, umugani w'abanyagalilaya bishwe. Aravuga ngo uko bari abanyabyaha gusubya abandi, ariko vyababaye ko namwe nimutihana. Ndakwinginze uhinduke mu mutima, uhinduke mu vyiyumviro. Wowe usanzwe ukijijwe, uhinduke, wizere, winjizwe mu koroherezwa, winjizwe mu karuhuko. Ndakwifurije umwaka mwiza ukoroherezwa n'Uhoraho. Umwami akurabe ryiza, umwami akumurikishize mu nyonga hiwe, umwami akugirire neza, aguha amahoro. Urakoze kudutega yombi, urakoze gusangiza abandi ijambo ry'Imana, uragahezagirwa n'umuremyi wawe, uragakorerwa na mpwemu yera. Ariwe twahawe ngo adukorere, umwe atunihira iminiho itovugwa, adusabira ngo Imana twihanganire. Na Yesu Kristo umuhuza yicaye iburyo bwa Data, avuga ngo Data mugirire ibi, mugirire ibi, mugirire ibi. Urakoze kubera umwaka wo gukizwa no kugorokera Imana impande zose.